Itekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tugiye ko bageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka nini kwere ko aravugwa mu gisata ca politike. Turaza kugaruka ahanini kubiriko biraba n'ubundi hagati yo aho zari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi General de Police NIYOMBARE ndetse n'umukuru w'igihugu nyene Cubero Varisito Ndayishimiye. Ni mugihe kandi hari amakuru ahejeje kwemezwa namwe mu bari bajejwe umutekano wahoze ucungera ubuzima bwa NIYOMBARE kandi none akaba ari isoko ryacu ryo mu mugambwe CNDD-FDD atashimye ko tumuvuga amazina kumvo z'umutekano wiwe yemereje vyinshi benshi batari bazi kuri iyi dosiye ya NIYOMBARE. Muti ivyo vyinshi ni bihe? Turaza kubigaruka ko mu buryo burambuye. Ni mu gihe uyu mutegetsi wo mugambwe CNDD-FDD we avuga ko ibintu NIYOMBARE yoba ariko ahorwa ari ibintu bitatu bikomeye cyane, tuvuye kuco gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu, kandi nanone turaza kugaruka n'ingene hariko haravugwa ngo abacangero muri systeme y'aba CNDD-FDD. Uwo mutegetsi wo mugambwe CNDD-FDD avuga ko Bunyoni n'ubundi yoba ariko arahorwa ibintu bitatu vy'ingenzi cyane. Ikintu ca mbere catanguye ubwo Varisito Ndayishimiye yemezwa nk'umukandida uzogararira CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mwaka w'2020. Aha rero ngo NIYOMBARE yoba yarifatiye mu gahanga umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye mu kuvuga ko umuzingi wugaye w'ibihangange mu nzego z'umutekano, uyu akaba ari wo uzwi nka cercle de généraux wahujije ijambo mu kwemera ko Neva ariwe atwara igihugu. Ivyo NIYOMBARE yabivuganye agashavu abaza bamwe mu bubatse uwo muzingi wugaye ingene we nk'inararibonye mu kuvuga yemye mu kwemera mu kurinda ndetse no mu kuba afise amahera menshi bamwankiye kumuha igihugu bakagiha umuntu atazi kurasa ijambo. Ibi bikaba biri no muri bamwe mu batanguye gukurikira General NIYOMBARE bahurikiye muri uyu murwi w'abajenero batanguye kugenderako. Icya kabiri kandi ngo General Bunyoni inyuma yo kwimwa ikibanza c'umukuru w'igihugu ngo baraciye arahera ko yisokoye muri systeme ataco azosubira gukorana nabo, ahubwo agiye kubaka iyindi systeme yiwe n'abumva umugambi nkawe. Iyo systeme yiwe akaba yavuga ko ishaka kugendera ku vyumviro vya Petero Nkurunziza mu kubandanya baha karyo abashiririye bose kwiha ivyiza vy'igihugu aho biri hose no kurahira burundu ko abahunze igihugu cyane cyane mu bwoko bw'abatutsi badasubira guhonyuza ikirenge mu gihugu cibagiwe coco, kandi nanone akaba atarumva ivyo kunagura imigendanire n'ayandi makungu. Nubwo ukugendanira hagati y'ibihugu vyompi igihugu c'u ndetse n'igihugu c'u Rwanda vyatosekaye, isoko ryacu ryatubwiye ko aho Varisito Ndayishimiye afata ingingo yo gusubiza hamwe n'u Rwanda akongera ko ubutumwa bw'ihumure yari amaze kuja ararungikira abarundi bari hirya nino mu buhungiro ko botsinda ubwoba bagahunguka. Tutibagiye kandi ibiganiro yagiranye n'abarundi ba mu bihugu vya Amerika, ngo General Bunyoni ngo yarashavuye cyane ku buryo yavugiye hejuru amajambo atowe yasubiramwo atyoza umukuru w'igihugu. Bunyoni kandi ngo yoba yari karakorana n'umurwi w'abarundi mu kwinjiza ibigwanisho vyari bigenewe guhungabanya amatora azo mwaka uza w'2025. Uwo murwi ukaba ugizwe n'abo bahoranye muri FNL yakukira Misago Donatien mugabo ubitwa ko ari abagumyabanga b'imena. Uwo mugambi kandi ngo watumye haduka akajagari mu gihugu kaba kagamije gutemagaza Varisito Ndayishimiye. Bunyoni akaba ari we agahagarika ngo gutyo abanyamugambwe n'abarundi bagaca babona ko ari washoboye agaca atwara intwaro mfata kibanza yoteguye yane matora ari we yayatsinze. Ivyo vyose bimaze kumenyekana mu iperereza rero naryo rikabihawa umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yoba yarashavuye cyane ku buryo yaciye aho itegeko ryihuta umukuru w'ibiro vy'iperereza General Defonse Abarore mu batazira Kikongo yo gufata gikobikobi General NIYOMBARE yagirizwe icaha co gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Iyo nkuru kandi imaze gushika muri wa muzingi wugaye w'ibihangange cercle de généraux, umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare General Prime Niyongabo batazira ngabo ngo baraciye yihuta gutakambira umukuru w'igihugu ngo ahagarike iyo ngingo yo guta muri yompi General Bunyoni. Prime yasavye ashimitse Neva ko ivyo gupfunga canke kugandagura NIYOMBARE bo biheba kuko ngo
abo bakuyemwo bakwiye, ariko Prime akemera ko hopfuma hafatwa amatungo yiwe cane cane amahera agakoreshwa mu bikorwa vy'iterambere. Ngo bivuye kandi kwijunja rya Ngabo hasanzwe adakunda kwivanga mu bibazo vya politike, Neva ngo yarahagaritse iyo ngingo, mugabo haca mu rw'ibihanganga utegura kwikiza Bunyoni mwibanga ntangere bakazomwitirirwa abandi bantu. Mu vyamenyekanye kandi ico gihe harimwo uwo bavuga ko batacana uwaka cane bakiri ku rugamba, ariwe kuri ubu umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Nyeniteka Reverend Ndikuriye. Bivuga ko kuva ku rugamba atigeze acana uwaka na Bunyoni. Inyuma yaho Ndikuriye na bagenzi be babiri bakomerekeye ku rugamba, uburongozi bw'umuhari bukabavuriza mu gihugu ca Kenya. Bagarutse uburongozi bugaca bubaduza amapete bakaja kuri Colonel nk'iryo Bunyoni n'izindi ntwazangabo zariko. Bunyoni ngico gihe bace yinamura avugira hejuru ati nje ibintu vyarajabu birantwenza, none nkaba abadugije amapete y'iki kandi babaye bimuga, uti aba nitwashika mu gihugu abamubona bazoshobora kudefira. Iryo ni ijambo ngo ryashatse gucanishamwo abagwanyi, ariko indongozi zirahoyahoya. Mugabo kuri Reveriyano na bagenzi be baguma ngo kabagumye ku mutima gushika ubu, ariko nk'uko bisanzwe vyaravuzwe bikaba vyaravuzwe ko ahubwo Reverend Ndikuriye kurubere yaranaguye imigenderanire idasanzwe niyo yahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi, nka bamwe mu bari bahurikiye muri ca kintu twokwita iragi rya Nkurunziza. Ikintu kandi kitari camenyekana kandi nico gihangange amazina yacu coba caragiye gusaba Prime gukora ibishoboka vyose kugira yigize kuri uwo murwi bashaka kwihora Bunyoni, kitaramenyekanye neza naho ni vyinshi. Kubw'ayo makuru nyene ngo mu mugambwe CNDD-FDD bariko barategura kugarukana akarangamutima ka kera, agarukanwe icivugo ca demokarasi catumye bagwana, amajambo agize ururimbo ruhayagiza umugambwe CNDD-FDD ashirwe mu ngiro, umugambwe uhinyanyurwa ku buryo abarundi basubira kuwuhurumbira no kuwugirira icizere nk'ico bawugiriye mu matora y'umwaka w'ibihumbi 2005. Nako kandi kuri ubu hariko haravugwa ngo abacangero muri systeme ishingwa. Dutangure kwishingwa rya rya FDD Inyamakarabo komine Mugwi mu ntara y'Ibitoke, ngo nishingwa ryagoranye cyane kuko kwari ukwegeranya abagwanyi bava mu mihari yafashe umuheto itandukanye. Inyuma y'urwimo bahoze muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka w'1995 niho zimwe mu ntumwa zari zarungitswe n'uburongozi bwa FDD kwigeranya abanyeshuri bariko baraturatuzwa bazira ubwoko bwabo, zahora n'umurwi wa gisirikare batamenye. Bamaze gutohoza basanga uwo murwi wari uwagwana ku giti cawo. Bande Ahme wahoze ari uw'abayoboka Misago Donatien, ngo zakomoka muri Paripehutu FNL zikagendera ku vyumviro bikarishe vy'amacakubiri y'ubwoko n'intara. Uwo murwi wahoze kwa Misigaro warimwo abamenyekanye cyane nka General Bunyoni, Godefroid NIYOMBARE ndetse na Guillaume Nabindika. Waruzwi nk'umurwi imbere yo kwinjira muri FDD watega imitego imiduga yari itwaye ikawa, abadandaza baje canke bava kurangura ibidandazwa bakabiba. Uwo murwi umaze kwinjira muri FDD, bamwe mu bari bawugize barahindutse kuko batari bagikorera kwiba abanyagihugu, nyabona bakabakingira bitegura kubarongora no guhindura ibintu mu gihugu. Hakaba kandi n'abandi batigeze bahinduka, bagumanye ivyumviro vy'amacakubiri, ubwicanyi no gusahura kenshi vyakorwa uburongozi bw'umare CNDD-FDD butabizi kuko igihugu cari mu bihe bitoroshe. Muri abo kandi ngo batigeze bahinduka haravuzwemwo Guillaume Bunyoni, yagumye yifata nk'umucangiro muri FDD, akerekana ko amategeko n'ingingo bifatwa n'uburongozi bwa FDD ku neza y'abagwanyi abanyagihugu n'igihugu bitamuraba. Ico gihe rero indongozi z'umuhari zarashizeho umukenyero wo guturusha tumwe abo bifata nk'abacangiro kugira buke barabe ko boheba izo ngendo zo gutobora urugamba mu gukora ibicafuza umuhari, mugabo ako kageso ntikahera. Bamwe mu ba FDD batanguranye n'umuhari aho ngaho twabwiye Inyamakarabo, barasaba ko abo bantu bigenza nk'abacangiro bokurwamo, ariko indongo z'umuhari zigahoyahoya banka ko umuhari usambuka urugamba rushushe. Vyagumye uko CNDD-FDD irataha mu gihugu, iba umugambwe itsinda amatora yo mu mwaka w'2005, mugabo abandi bagoma bifata nk'abacangiro. Gukunda inyungu bwite Guillaume Bunyoni ngo vyaramukongataje.
bamuhaye amabanga akomeye kugira barabe ko yoshima biranka, akagoma asaba uburusho bwinshi cyane igihe cyose vyasabwa ko hafatwa ingingo zikomeye haba mu mugambwe canke mu gihugu, ngo nayo mpamvu ari we yari afise amatungo menshi kurusha abandi kandi atabarusha ubutwari. Mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2014 ibihangange vyahoze ku rugamba vyarakoze inama vyihwezamwo ivy'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, habonekamwo akaryo ko kwikanda. Mugabo mu mwaka w'ibihumbi 2020 azoba ari igihe co kubaka igihugu no guteza imbere bene co. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye amaze gushika ku butegetsi yarahamagaye bamwe mu bari mu nama yo mu mwaka w'ibihumbi 2014, abibutsa ko utaronse kirya gihe ubakanya kamuheranye. Abandi bose barashimye kiretse arengewe mu Bunyoni, yababwiye ko ivyo bintu vyabo bitamuraba, kizera ko bakomakoma inzira ziwe akuramwo amahera. Bibibutse igihe Ndikuriyo Reveriyano havugiye mu nama ko biteye isoni kumva umuntu bakiriye muri systeme yabo akayironkeramwo ubudahangarwa, akaba agenerwa n'imodoka zirenga 10, mugabo bakavuga ko ivyo bapfundika bitamuraba. Uherutse kandi akaba hari hahejeje gutangazwa ukungene General Bunyoni yakoze ibishoboka vyose kugira imbibe z'Uburundi buhana n'u Rwanda ntizugururwe, zigateba zikugururwa ariko mu ishusho risa n'ikinyegero. Amakuru ahari akavuga ko haheze igihe ibihangange vyegereye Perezida Evariste Ndayishimiye bipfunditse ko umurwi wa mbere w'abarundi bari barahunze igihugu rwiriyemwo abanyepolitike n'abanyamakuru utaha mu gihugu. Bunyoni we yarasavye bwa burusho kugira ngo ivyo bikunde, bamubwira ko ivyo yahawe bikwiye. Kuva ubwo rero yaciye atanguza isekeza mu kugumura abantu bamwe bamwe mu mugambi kugira ananize leta mu nteguro yayo yo guhindura ishusho ry'igihugu kugira igihugu kigume mu kajagari, za nyungu ziwe ntizikomwakomwe. Ifungwa rya Dr Christophe Sahabu bamwe bakavuga ko rifise inkomoko kwa Bunyoni, ariko nanone bakongera bakibaza ingene Bunyoni apfunzwe Sahabu ntapfungurwe. Hakaba kandi hari Charles Ndagijimana yo bari we yarasuzwe gukingira inyungu za Bunyoni zava muri Kira Hospital, hamwe no gutera ubwoba bagira batahe ko bashitse batazihanganirwa n'ubutungane bagipfungira abantu busa. Amakuru ari uko ariko aradushikira akavuga ko bivanye n'ubwo butovyi bwiwe hariko harategurwa igihano gikomeye azohabwa inyuma yo kumuha agasopo ntagire ico ahinduye. Ico gihano carabaye ngo kibe ukumupfunga gusa. Urubanza rwe bamwe bakavuga ko rwagaragayemwo igipfungo cinshi cane cane bageze ku vyavugwa ku rupfu rw'ahoze arongoye igihugu c'u Burundi Petero Nkurunziza. N'andi menshi tukiriko tubakusanyiriza, fyonde subscribe canke s'abone ni utero wafyenda kugira ngo tuzicanwe nadushikiriza, yasangiza abagenzi bawe kandi abaherereye hose kugira ngo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ni Umuhuza TV muhezagirwe.